mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Nshuti mugenzi mukunzi washimye kubana natwe kuri no munsi, rwaruka musore nkumi, ndaguhaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Uno munsi turi hano mu ntara ya Karusi, turi ku musozi wa Buhiga, niho duhuriye n'umushinga ntahe hamwe n'umukenyezi bagomba badufashe gushinga intahe ingene Yesu yababereye inyishu. Nagira ndabahe mwiriwe, nje ndabasaba bidondore. Mwiriwe neza? Mwiriwe cyane. Nitwa Nkunzimana Adrien, mvuka muri komine Gitaramuka, intara ya Karusi. Nitwa Kaneza Rohero I, mvuka muri komine Gitaramuka, nkaba navukiye ku mutumba w'Igitandu, ariko ubu nkaba nubatse ndi ku mutumba w'Ibuhiga. Mbega nyene Adriana na Gloriosa mupfaniki? Kaneza Gloriosa n'umufasha wanje, Imana iheruka kumpezagiza itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri muri uno mwaka, kandi ndabinezerewe cyane gose. Yesu nahabwe icyubahiro. N'uyu muryango rero wa Adrien hamwe na Gloriosa nibo bagomba kudushingira intahe yuko Yesu yababereye inyishu. Mbega Gloriosa, wewe ko tuvuga ko Yesu ari inyishu, uremeza ko Yesu ari inyishu na wewe? Ego ndavyemeza cyane, Yesu ni inyishu. Nagiye ndamubona mu bibazo nagiye mpura navyo, Yesu yambereye inyishu. Niyo mpamvu Yesu ntoreka kumushima, mbere nomuratira n'abandi bataramumenya kugira ngo bamenye yuko Yesu ari we nyishu y'ibibazo byose. Ego, kuri weho Adriano ubivuga gute? Kuri jewe ndashima cyane ko Yesu ari nyishu, kuko yagiye antabara mu bihe bidasanzwe, aho nabona yuko inkomezi zanje zinaniwe yagiye amvyura, kandi ndashima yuko yagiye arandinda no mu buto bwanje, none akaba aheruka kuntera iteka, ampa umufasha mwiza cyane kandi nkunda. Ubu turabanye neza kuva ku itariki 29 z'uku kwezi kwa kabiri, kandi muri no misi mike tumaranye ndabishimira Imana, ndahimbawe, nguwe neza mu mutima. Sinzi kuri Gloriosa na urahimbawe? Ego cyane ndahimbawe, kuko nasabye umufasha twohuza, ariko ubu ndabona neza yuko Imana yabinkoreye neza muri iyo misi tumaranye mikeya. Yesu yarakoze kubakorera ivyo vyiza. Reka rero tubanze tugaruke ku buzima bwanyu bw'ingene mwamenye Yesu. Wewe wamenye Yesu ryari Gloriosa? Jewe namenye Yesu haheze imyaka 13 naramenye Yesu. Urumva ni muri 2006. Yego. Sinzi kuri Adriana nawe, weho Yesu mwamenyanye ryari? Na jewe ndashima Imana, nakiriye umwami nk'umukiza wanje mu bugingo bwanje na jewe nyene mu mwaka w'2006. Mbere nciye ntangara cyane kumva ko umufasha wanje twamenye Yesu mu mwaka umwe. Muri ico gihe ubwa mbere nahora ndi mu vyaha, nubwo nari umwana muto, mugabo narabona ko bitameze neza. Hanyuma ijwi ry'Uhoraho rirampamagara, ndagenda ndapfukama baransengera, kandi kuva ico gihe ndashima Imana nararamirije neza kugeza n'uno munsi. Nta ngorane ndabona turahura iyo binyanduruko y'ukuri iyo mpagarika mu mirimo y'Imana. Ivyo twagiye turahura navyo hamwe nkagenda uko bitabereye, narapfukama nkegera abakozi b'Imana bakansengera. Uvuze yuko wahora mu vyaha kandi ukiri muto, ushaka kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko hariho nk'ivyaha vyo gutukana, kugambarira abavyeyi n'ibindi bitandukanye, kuko maze kumenya umwami Yesu Kristo yarampinduye, ntangura kubona ndimwo ndagerageza nkora ibikorwa vy'Imana neza, no mu muryango bikagenda neza. Nico nshatse kuvuga. Gloriosa, nawe ubuzima bwawe bw'imbere yuko mumenyana na Yesu bwari bwifashe gute? Jewe imbere yaho tumenya Yesu, jewe nkuko namumenye ni gitangaza, kuko je nari umwana muto sinari bwakure, niga mu wa 3 primaire. Hanyuma ico gihe niho haza ishengero rishasha ku gatumbi wacu, baje kutubona kujya kuntu basanga abantu bariko baratamba mu gusenga batamba, ko yari nk'imboneka rimwe. Hanyuma ngenda kurorera, mbere ngiragiye kurorera turagiye inyana turi kumwe na mwene wacu, hamasha tugenda badusengeye, hajya abavuze ati abashaka gukizwa baze, natwe tugenda muri abo baradusengera. Burya twatashe dukijijwe, ariko ntarakizwa by'umwana nyene. Umwana usanga hari usanga agamburira abavyeyi, ugasanga aratukana, ariko umaze kumenya Yesu barakwigisha, nkajya muri Sunday school
barakwigisha yuko gutukana ari icaha, bakwigisha yuko kubesha ari icaha, ugasanga rero ivyo narabigenderamwo ntasanga nahindutse. Umwigeme yahora aragira ko abungere rimwe na rimwe usanga bakubagana, mwebwe ntivyabashikira? Ebwe ivyo twakora turabungere twababugende nk'abantu bateye nk'ibijumbu tukabwikorere nk'ibijumbu vyo kotsa canke nk'ahantu hari amateke yari yanatanguye no guhona mugabo ikigundu kimwe agiye bagisanga tukavyiba tukagenda kugira intebu. Yego. Kuri Diriyana weho wavuze uti na jewe naragendeye mu vyaha, uranadondagura bimwe bimwe. Umusore canke umwana yagendera mu vyaha wabona bifise ingaruka izihe ku buzima bwawe? Jewe ku buzima bwanje narabona yuko bifise ingaruka mbi, kuko ndibuka imbere yuko nakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza wanje mu bugingo bwanje, ndibuka harageze igihe amavoka arakena arazimba, kubaba bafise ibiti hariho abana twohekanya tukagenda mw'ijoro dutwaye igunira twabosha imigozi tukaritwara mu kwaha tukurira mu giti tukiba amavoka. Aho rero uwashobora gukoroka urabona ko yashobora kuba yogira ingorane. Ico gihe umwami Yesu amaze kuntabara sinashubiye kuza kwiba amavoka mu biti vy'abandi. Mbega ntanduru wahora mwumva zivuga kubera ivyo ntivyashitse ngo bamfate mugabo, kandi hariho uwo bigeze gukubitira mu camwa c'umuntu, baragenda baramutegererayo kugira yururuke biramugora, baramwirukako kandi bagenda bamukikanuje inkoni yo mu bitugu. Aho rero naciye numva ko najewe iyo Yesu atantabara iyo nkoni sinari kugenda ntayiriye ikindi gihe canke nkakoroka nkamererwa nabi. Ugwaruka ga Gloriosa rw'abigeme mwarukanye, kuba wewe warabonye Yesu ukamwizera, ubona hari akarusho wabikuyemo? Nabikuyemo akarusho kanini cyane, kuko ugwaruka rwa kino gihe ari gihe usanga badatinya gukora ibyaha by'ubusambanyi na cyane cyane ivyo vyeze mwa kino gihe. Ariko jewe ko Imana yampaye kumenya Yesu akiri kare nagiye ndavyirinda, ariko ko yo ntamumenya naje narusha n'abandi, hari gihe waje usanga nanje nabiguyemo, ariko Imana yagiye inzigama. Niyo mpamvu mu mwigeme ayo batarakira Yesu ngabe inyishu mu bugingo bwiwe, ndamuhanura yuko yomenya Yesu kugira ngo amutumbereze inzira nziza y'agakiza. Wewe ngira ntiwiryoheye rero urundi rwaruka rakubwira ruti utaririye ubwigeme bwawe ubuhomvye, ubivuga gute? Jewe ngatoya ndiko ndiga amashure, harageze igihe niga mu windwi, kako nari umwana mutoya, n'abandi bakobwa twagendana baranyanse cyane, kuko ibintu vya kopinage benshi barabigenderamwo, hanyuma banduruka baza barambwira ngo jewe ko ntarondera umugenzi, ariko ndabitinya cyane ndagati jewe ntiharagera ko nkundana. Hanyuma haragira n'igihe banyanka kubera baguma bambwira ati mwishengero nasengera muri fekabu, ngo muri fekabu ngo ntaba masere bariyo abakobwa, ariko bambwira naco gituma narondera umugenzi, ariko ndavyanka. Haragira igihe baranzinukwa burya narigendana, ninzi ikintu narose umuhungu araho twaba hamwe, niwe twagendana kenshi, yarafise ingeso nziza, ariko nagiye ndabona abakobwa ntibagize iherezo ryiza, kuko n'amashuri ntayo bamaze, benshi baciye batwaye inda z'amashushu baravyara, babayeho mu buzima bubi cane. Uti kumenya Yesu rero vyambereye umuzigano? Yego cyane, kumenya Yesu vyambereye umuzigano mu bugingo bwanje, kuko naragize ico ntinyo, ko narigishwa ijambo ry'Imana hama nkaritahura nkumva yuko ari icaha, ariko utaramya Yesu ivyo wumva ko ari ibintu bisanzwe. Yego. Reka ngaruke kwa Adriana, nawe uti harageze umunsi rero ndamenye Yesu. Umunsi umenya Yesu hari habaye iki? Umunsi menya Yesu narumvise mpimbawe cyane mu mutima wanje, kuko naciye ntangura gukorana n'abakozi b'Imana, turagendana nkurikiza impanuro baza barampanura, ca ntangura kuza ndigana, kuza ndavuga amazina, kuko nciga muri primaire navuga amakuru mu kiwani nkabiryosha mu gihe cyo kuririmbira amanota, ca ndiyumvira ati none ko nahora inzanda ndavuga amakuru mu kiwani atariyo, tikomenya umwami Yesu, umwami w'amahoro, umwami w'umunyakuri, tinokora iki? Ni naho naciye ntangura kuza ndavuga amazina y'Imana, ngerageza bukebuke nubwo bitari bishimitse cyane, kandi ico carampaye kugira ikiganza ciza haba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu, kuko twagiye turakorana n'abakozi b'Imana, mbere ndahakura n'akazina bantazira cugu, heshi nagiye ndagenda ku kazina karazwi haba za Muyinga ni Bujumbura ku Mutanganoro, narahamaze igihe gitoyi. Ivyo vyose vyagiye biramfasha cankorera umwami wanje, kandi nawe agenda aramfasha mu vyaba bingoye vyose. Umwami wawe uramukorera nawe arazara gufasha mu
biza birakugora byose, mugabo tubanze tugaruke gatoya kuri ubwo buryo uvuga yuko wamenyanye na Yesu. Umunsi ufata ingingo yo kwakira Yesu, ninde yarakubwiye ubutumwa canke byari bivuye ku mpamvu yihe? Umunsi mfata ingingo yo kwakira umwami Yesu mu bugingo bwanje, mu muryango iwacu nta bantu benshi bari bakijijwe bari bariyo. Mwene wacu mukuru niwe yatanguye gukizwa, mu rugo twari dusigaye turi abanywanzoga. Twarakorana mu muryango, umuvyeyi akazana akayoga tukanywa tugasangira twese. Mwene wacu mukuru niwe yaje araduha ubutumwa bwiza, amaze kuduha ubutumwa bwiza camba mu bambere babwakiriye. Ku munsi w'Imana wakurikiye nca ndagenda ku rusengero baransengera, kandi nyuma yaho narahuye n'intambara. Umuvyeyi yaravuze yuko adasubira kundihira minervare kubera ko ngo nahemukiye batisimu yo yambatirishije ngo ndamusuzuguye. Ariko abakozi b'Imana barambwiye ati nimba by'ukuri iyi Mana twizeye kandi akakiza wakiriye uwo mwami Yesu ashoboye, tamahera azoyakurihira. Mbere baranandemesha barambwira ati niwabona ayo mahera atayakuriye ukabura minervare atuzoce wemera ko iyi Mana turimo turakubwira yuko usenga atari y'ukuri. Ndavyihangana ndarindira ico gihe twagomba kuzoza gutangura amashuri ari mu kwezi kw'icenda. Hagere ko dutangura amashuri atamahera lampa, turi gukora ibikorwa dukorana na mama. Papa tubona araje ku kivi aritoratoza yivugisha utujambo, numva avuze ngo murazotora amahera muje kugura amakaye, ngo umwana nyamumpesa akayihweka kwamwo. Nanje ca ndakoma amashiti, noneho yandemeshenye abakozi b'Imana bampaye irafashe. Ca ndashima umwami, ca ndabona yuko umwami Yesu ambereye inyishu kw'ico conyene, ko papa yemeye kundihira amahera y'ishuri ntanashishike no kubimusaba, ariko nabanje ndanje gusenga. Mbega ico gihe papa yabanza kukubwira yuko atazona kurihira n'ishuri, ntiwabanje gucika intege? Muri ico gihe kubera ko nari numva agakiza kinje mu mutima wanje, hamwe narakekeranya nkumva umengo nkeka atayazoriha amave amashuri ntayabandanya. Ariko kandi kubera ko abakozi b'Imana baciye batuba hafi cane, nagumye numva ndemye. Nta gihe kirekire caciye papa ativuguruje yemera kuzoturihira amahera y'ishuri no kutugurira ibikoresho. Ubonye bimeze gutyo, Yesu aciye umwumva gute mu buzima bwawe? Maze kubona yuko papa yemeye akadusanga kukiva kemera kumpa amafaranga y'ishuri no kungura ibikoresho, aho nyene naciye mbona yuko umwami Yesu ashoboye. Kuko n'abakozi b'Imana bari bambwiye yuko ngo ninarinda mbona yuko ngo mbuza amahera y'ishuri ngo n'amakaye, ngo uwo mwami Yesu noba nize ngo yoba atari wagaba vyose. Naciye mbona ko indemeshanya abakozi b'Imana bampaye bisunze ijambo ry'Imana ari y'ukuri. Cyane cyane indemeshanyo iyo kwisunga ijambo ry'Imana kandi ni y'ukuri. Kuri wewe rero Gloriosa, uramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, waciye ugira intumbero iyihe y'ubuzima nk'umwigeme? Jewe maze kumenya Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, narabaye ngaho waheze indwi zibiri yabakivyeyi banje nabo baciye bakizwa ko twakije umengo no gufyinata nyene by'abana nyene twagiye kuragira. Namaze kubivuga niho haheze indwi zibiri mama nawe yacavuga ati nanje burya nogenda kwiyana ko dufise umwana yaragwaye cyane, yari yarazingamye. Ntangura kumubwira ati ga mama barasengera abagwaye, tumwirya shenga arya shengero aturazana rero tugende gusenga. Abantu umengo ntibibaho. Harageze igihe aravyimva mwaheze indwi zibiri nabavuga ngo ngende gusenga. Agiye gusenga carakizwa nawe. Amaze gukizwa abo babonye uwo mwana amaze gukira, amaze gutora mitende, papa nawe yandurutse ashakizwa. Yego duca turaba barakizwa bose, duca tuba mu shengero kwa nyene dukijijwe twese. Ariko satani we ntiyaryohewe nuko tubayeho mu bwo buzima twese dukijijwe mu rugo rwose. Harageze igihe papa bakaza baramutoteza bamubwira ati wewe ivyo bitoke wewe waguze aya matongo waguze, ati nta soni kugenda kuguhemuka ngo ugiye gukizwa, ngo barikwiye kuguma muri twebwe ukaguma inywa inzoga. Mbere hariho n'umuntu abwiye ati wewe ni wavayo nzoca nza kugusororera ibiyeri. Aragira igihe papa aridadira, ariko satani yanduruka aramutsinda hasi, yanduruka caravayo. Amaze y'umwaka wose no kubatizwa yarabatijwe. Amaze kuvayo acara dufata nabi cane, ashaka yuko natwe tuva mu gakiza. Ariko ko tuba twari twarabonye ibitangaza Imana yadukoreye, mama yari yabonye ibitangaza yuko Imana yakoze, yuko n'uwo mwana yabaye umwana nyene ko yari yarazingamye. Mama aranka kuvayo, natwe tugumirire ngaho nyene. Umwana umwe twihanye turi kumwe ko twari babiri, jewe na mwene wacu. Uwo mwene wacu acayimera kurikira papa, baca barasubira inyuma. Amaze gusubira inyuma, burya papa yaciye abona yuko umwana ari uwo yamukurikiye. Jewe nkakira umwana wiwe, jewe satani yari yaramunterereje, ntiyabona ko mengo ndi n'umwana wiwe yavyaye. Arageze igihe aranyanka gose. Mbere akaza yaborewe, akaza yitoraguza kuri jewe, aza ambwira ankankamira. Mama akamubarira ati none uyu mwana umuhora iki? Naye narahahamutse gose. Aravuga ati wana umwana umuhora iki?
mama akivuga iryo yaba yaje agaca amukubita. Tuba mu buzima bubi cyane nyene, ariko turavuga ati Yesu niwe nyishu, yazotwishura. Abakozi b'Imana bakaturemesha bavuga ati mwe mukomeza musenge. Hanyuma Imana yari yamutunye imuhamagara agakizwa, ati nabundi azokizwa, burya inzira z'Imana ni nyinshi, burya zirenga 1000 zicishamwo umwana w'umuntu kugira ngo atabagwe. Turaguma ngaho tugasenga, mbere hagera igihe yumvije nk'umuntu ariko arasenga akamukankamira ngo none ngo mwe kumena amatu ngo nimusohoke mugende kotorokera hanze. Ariko tugaca dupfunyijwe buke nyene kugira ngo data we ntahave nyene adusohora, muga tukabandanya gusenga kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo naho mwubwa kantacu Imana yawe yabonye ibyo mukeneye n'ibyo mukeneye. Imana nyene yagumira duhezagira, turaguma ngaho. Sinzi ukuntu nyene Imana yabikoze, yandirukana warakizwa. Amaze gukizwa njye naciye mba umwana akunda cyane, kuko nsubiye inyuma gato niga mu w'icenda yarigeze kwanka kumungurira n'amakaye yo kw'ishure, kumukundira na minervale, kuko yabona yuko ngo ntaco ndamumariye, ninamara amashure nta nico nzomumarira. Kambwira ngo genda ngo bajya abakozi b'Imana nyene ngo abari bo bagufasha. Ariko Imana irafasha, mama akazararondera uburyo bwose arandihira amahera y'ishuri niga mu w'icenda, umwaka wose ndawumara. Ko harageze igihe ndabona yuko umengo amashure ntayo nzokwiga, nkiyumvira kuja mu gisagara, avuga ati oyaye, bakampanura n'abakozi b'Imana, nandiruka nyene Imana irangirira ubuntu. Giye mu 11 hapaca arakizwa. Yego. Umunsi papa akizwa mu muryango mwaciye mumererwa gute? Umunsi papa akizwa twaranezerewe cyane, kuko mu gukizwa kwiwe yabaye bugware, aragwara aragera kure. Hanyuma yandiruka avuga ati nimumpamagarire abakozi b'Imana bansengere. Yego. Yesu rero yarabagiriye neza, abahindurira ibihe mu muryango haba amahoro. Kwa Adriano uramaze kumenyana na Yesu, kandi uratanguye no kumushingira intahe biciye mu ndirimbo no mu byivugo. Ico gihe wari uri kuranyuranya n'ibyo wahora ugenderamo kera. Ibyivugo byawe byari bishingiye kuki? Jewe ivyivugo vyanje vyari bishingiye ku gushimagiza umwami Yesu Kristo, ko ntabaye na cane nagenda ndivuga ndavye ukungene yagenda arantabara mu bigeragezo, kuko hari haho nageze nitazira ati nije nkunze Imana. Adriano bataziranya musunikwa n'ibigerageza, Imana ikabogora ariwe nyamudiridimba, gushika iwabo w'Imana akazira kudiridimba inyuma y'abadayimoni baneshejwe. Aho muca mwumva yuko nari mfise intsinzi, numva mu mutima wanje naravuga ati naho ibigeragezo binsugereje mfise umwami yanesheje. Nico gituma rero nagumye ndamwizera, na cane maze kumwakira umwami Yesu Kristo, cafata ingingo y'ukwiha ihangiro ry'ukuza ndagendana n'abakozi b'Imana kugira ngo baze barampa impanuro. Fata ingingo yo gukunda kuba mu vyumba vy'amasengesho, nkakunda kwiyegereza Imana, haba mu buryo bw'ugusenga nisonzesheje n'uburyo butandukanye. Hariho ibuhiga n'icumba c'amasengesho naragikoreyemwo, hari ibitabo batwigisha vy'inzira ya mpwemu yera, aho hose ngenda ndaharonkera ubushobozi bwanshobojeje kuramiriza, aho nabona abagenzi bamwe baratsinzwe n'ivyaha vy'ubusambanyi, kandi naje nkabona ko ataco narindi ico, ariko Imana iranzigama. No gushika no munsi nshishikara kuza ndayishingira intahe, haba mu kuvuga amazina, mbere no mu kuvuga ubutumwa, aho nshoboye kubona Imana inkinguruye urugi. Uriko uratazira Yesu yuko ngo yakubereye inyishu, uravuze na bimwe mu byo yagukoreye mu kutazira iyo Mana nawe wivuga. Hari ikintu uvuga uti mu ntango nk'itangura, turetse utwo dukeyi uducishirijemwo, hari icivugo kimwe uvuga uti narashikirije abantu? Egome, ni ukuvuga icivugo naragishikirije abantu nyene, kandi vyaragenze neza mw'ishengero. Ico civugo cakunda kudondora cane, ndondagura nerekana abantu Imana yagiriye neza, ndavuga ati uhoraho n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, tiyakijije Shaduraka na Meshake na Abedenego bakiza mw'itanure ry'umuriro, naho wari urushirize kwiyongeranya ibiheta ngabo bakuramwo bavamwo ari bazima. Tiyeretse Yosefu ari kwa Potifari imbere yamukiwe, nubwo yari rushirije kuba umunyakaranga bihebuje, ntiyemera kuryamana nawe, n'ibindi. Nshima Imana kuko na jewe yari yamaze kunyiyereka, ngerageza kwerekana ingene ba Morodekayi bose yabakuye kw'irembo ry'ibwami, ba Hamani bari bamaze kubagura kugira ngo baze kubashingira igiti cyo kubamanikako. Mbega muri abo bose wari kuradondagura,
hariho umwe canke babiri woba wari wakuye ko icigwa uvuga uti kinanje nogishira mu hamwigana? Yego cyane, abo bose bari barimwo, kuko ndibuka papa ariko aravuga yuko atazosubira kundihira minervale. Naguma numva mfise indemeshanyo yuko ntosubira inyuma ngo nte Yesu nakiriye, kandi aho nyene naciye ndahabonera ubushobozi muri ntibishoboka, mbona Imana irahinduye birashoboka. Aho papa yari imaze kunsanga ku kivi nta nabimusavye, wenyene araza arahindukira aravuga ati amahera nzoyabarihira, tumwana nyamwisimbiza akayihekwamwo. Vyaguhaye kwiyumvira kuri bande muri abo wariko uradondagura ufatiye kuri ico kintu Imana yagukoreye? Aho naciye niyumvira kuri Shaduraka na Meshake na Abedunego, ingene ubwabo bari baterewe mu itanure ry'umuriro. Barabona yuko umengo baraza gupfa, mugabo bamaze gushika muri uwo muriro baca baguma bajandajanda ari amahoro. Nanje nabona ko umuvyeyi yantereye mu itanure ry'ukumpeba ngo ntazondihira amafaranga y'ishuri, mugiye Imana ishihindukira kumukoresha nkuko n'abashaduraka bamaze kuva mu iryo tanure. Umwami nyene yari yabatereje ari yatangwe kwamamaza ivyageze yuko n'utokorera iyo Mana ya Shaduraka na Meshake na Abedunego yobihanirwa umurengera. Imana rero urayibonye yuko ishobora kugukorera nk'ibyo yakoresha Shaduraka na Meshaki na Abedunego. Intahe yawe waciye uyishiramwo intumbero iyihe kugira ngo n'abandi bamenye yuko wizeye Umwami Yesu? Intumbero nyamukuru nasize mu ntahe yanje uyisanga mu ndirimbo y'189 ivuga ngo nzokwama nkwizigiye nzi kutazompemukira, ninaramuka ngowe nzizigira Yesu gusa. Ni vy'ukuri narabonye ko turi mw'isi tuba tukiri mu ntambara, ibigeragezo bitazobura, ariko kandi nasanze iyo ivyizigiro tubigumije ku Mwami wacu Yesu Kristo turamwizigira kandi araduteturura. Kuko naranamusavye n'umufasha ntabona inzira yiyo bizoca. Mu ntango nababwiye yuko maze igihe gitoyi twubakanye n'uno mufasha wanje mubona turi kumwe, kandi ko duhimbawe. Nari naranamusavye yuko iyo mfasha urugo rwacu rukazobwakira abashitsi. Nanezerewe mbonye mushitse ntari na hagufi, mbona ni watanguye kubaha karibu. Ibi rero biri no mu ntahezanye ntanguye gushimira Imana, vyanyeretse ko intango y'urugo rwacu irimwe iraba nziza, na cane cane nshimikiye kuvyo nasavye ko bizobandanya wizigiye Imana imuteturura itigera imutetereza. Mbega Gloriosa, wewe hari ico wabonye Yesu yaguteturuyemwo ko wumva wizigiye Imana itamutetereza? Yego cyane, narakibonye iki bitangaza Imana agira nkorera. Yego, kuko maze kwiga amashure nayo narasavye ati Imana, ndabona neza yuko ubu atakazi kanahari atanu ibintu by'uburaka buhari, ati Imana ndagomba uze wishiciwe n'amara amashure, kuko ndiko ndiga narahura n'ibigeragezo. Harageze igihe niga mu 11 banyoriyanse muri lise ndaduburayo umwaka umwe. Kico gihe udubuye ntiwasubirayo, ntibasubira kuguha ikibanza. Hama ndabona kumengo ubuzima burahagaze, ariko maze gushika muhira nibaza ati je papa arashwanira cyane, ariko nta na kimwe yavuze. Aravuga ati rero mu kwicenda uzoje usubirayo, acagenda kunsabira ikibanza kuri liste communale iri mu Gitaramuka. Ambwira ati uzoca upanga. Ndagenda gupanga nyene, tubana n'abandi bakobwa babiri tuba batatu. Tumaze kubana burya gupanga nabayeho ukwezi kumwe. Sinzi ukuntu nagiye gusenga mu ishengero, abantu batangura kunuganuganwa ngo mbega ngo urya mukobwa ngo bahehe, bakabazanya. Uwabonye ahantu mba arababwira ati burya apanze ku isoko, ati burya bajye barapanze yiga yimenya. Niho nabona umuntu w'umudame aza nyene mengo nyene yabuze amahoro, ambaza ati none wewe ubayeho gute? Ndamubwira ati jewe burya ndampanze hajya ku isoko, ati tubana n'abandi bakobwa babiri, ati kuko nyene mwirise vyaranse ko nigayo mu mwaka waza, ati niyo niga, ati none vyaranse. Chambia ati je vy'ukuri numva nabuze amahoro mu mutima maze kumva yuko wiga wimenya, ati kuko ubuzima bwo kwiga wimenya buragoye. Ndambwira ati ko kweri buragoye. Arambaza ati none mufungura gute? Ndamubwira ati burya twebwe ibifungurwa abavyeyi barabituzanira, biheze turabutuma ko bakatuzanira ibindi, tukaniko ubuzima tubayemo. Cyambwira ati je vy'ukuri numvije nabuze amahoro, nashaka ndababaze n'ibya bikunda uzoze kwibera muhiri wanje. Hanyuma amaze kumbwira nkuko navuze ati jewe vy'ukuri Imana yobikoze ndose ahantu mba. Ndamubwira ati ariko mbanza kubaza abavyeyi, ndababwire yuko narusa homba. Maze kubabaza abavyeyi bambwiye tabwo Imana ishimwe cyane ko urose ahuba. Ubu ko byaragora cyane kuza baranzanira indya burindwi, basanga ari kibazo kirekire cyane, kandi wiga wimenya usanga bigoye. Hama Yesu ndabona ko ambereye inyishu.
agenda arangirira neza cyane, ndagenda kuba aho hantu kandi abantu barahabaye neza cyane. Imana yagiye tuje imbere, ndabona ati by'ukuri inzira z'Imana ni nyinshi, ati nta muntu yo kwihebura mu bigerageza ari mu Imana yoyo nta kiba kumara wo umuntu Imana itakizi kuba ari kugira ngo uronke intahe uzoshingira n'abandi. Ndagenda yo ndabayeho mahoro, arafata neza nk'umwana wo mu rugo gushika aho namaraho imyaka 2 ari homba. Ariko satani wewe uko atanezerwa n'ivyiza bakubana b'abantu, harabuze kuza tugerageza usanga abantu batangura kwivugira amajambo menshi, nanduruka ndabona kumengo bitanguye kuzangazanga, ngo tubanye nemyene nabi kubw'ibikorwa byo kwishura. Wacu usanga ndiho kipe cyane ko marazi umwana yiga nko mu 12 kuduga, usanga kenshi atabikorwa byo muhira umuntu aba kimukeneye ko gose, kusanga amasharije yo kwiga ari menshi, amakuru ari menshi, yanduka arabona kumengo ndiko ndamugerageza, sindiko ndamufasha igikorwa neza, yanduka yene mbona umengo si sawa. Naje nambwa ati by'ukuri mu ihangane kuko naje kwiga ko nyobewe ntabamuhira, ndumva byambere igerageza kidasanzwe. Ariko nawe arabyumva bukebuke mugabo bukebuke cyavuga ati cyera ko nagumanda bagerageza ndabivuga muhira, acavuga ati nta kundi wundi mwaka uzoca wiga mpanze, nego wundi mwaka na wize mpanze. Kandi naho nyene nagiye mbona igitangaza c'Imana ko nacimba ku pastori yafashe neza nari nk'umwana wo muhira. By'ukuri naho nyene bimwe bimwe nazana byikurira muhira, ariko barafashe neza cyane, ndabashimira gose. Nagiye mbona ibitangaza Imana inkoreye. Yesu yagize neza, akora ibitangaza, kandi mu bibazo byose abinyishu ku muntu amwizigiye. Kandi uravyumva yuko ari kuri Gloriosa, ari kuri Diyano, Yesu yabaye umwizigirwa. No kuri we mugenzi uri kuratwumviriza, Yesu n'umwizigirwa, umwizeye arashobora kugutabara muri ico kibazo cawe urimwo. Mugabo ikibazo ca mbere agomba yuko akuberamo inyishu nuko umwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Wumvise ko ariyo ntango yo kugira ngo umuntu Yesu amubere inyishu. Ubigombye rero ku mugoroba nk'uyu ucuca bugufi tugafatanya nawe gusenga. Mwami wacu Yesu Kristo, ndakweretse umusavyi wawe yumvise yifuza kukwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, kugira ngo hanyuma umaze kumuha agakiza uheze umubere inyishu y'ibindi bibazo afise. Numuharira ivyaha vyiwe byose yakoze Mana, umuhanagure mu gitabo cabo gucirwa kwiteka, umushire mu gitabo c'abana b'Imana bazoraga ijuru. Ibi bindi bibazo afise Mana umutabare, kugira ngo nawe abe ugushingira intahe kuwa mubereye nteturuye. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndakengurukire cyane abatumire banje bamfashije kukibatunganiriza, ngakengurukira nawe mugenzi washimye kubana natwe. Kabugomba kutubaza cyo kutwunganira, utwandikire cyawe dutelefone, wanditse ukoresha agasanduku ka poste 1140 y'Ibujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho turunyikira ubutumwa bwanditswe kuri telefone ngendanwa 79 884 286, canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako. Ndakwikebanuye, ndakwifuriza umugoroba mwiza, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu, mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu, cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka poste 1140 Bujumbura, cyangwa dutera kamo kuri 24 26 57.